wari ubizi. Kaze mu kiganiro cacu wari ubizi. Mwese ndabagumbiriye, kaze kandi umuryango munini, inshuti, abagenzi, abantu badukurikirana, abantu mutwandikira, abantu banterefona bakambwira yuko ibiganiro babikunda, nukuri Imana ibahezagire. Rero n'umunsi nagomba ndabahe ikaze. Ariko imbere yuko ndabaha ikaze nagomba ndabatumirire. Bantu b'Imana mubandanye musharinga link y'ikiganiro. Murabe ikiganiro cyose gihere. Mugire subscribe kugira nukuri abandi bose babona ibiganiro dukora. Abantu turamaze kubona abantu bavuga ati nahindutse na ikiganiro mwakoze camfashije. Nukuri niyo ntumbero yacu, nico kintu tuba dushaka. Rero n'umunsi mfise iteka ryo kugira umuryango. Uwo muryango ni umugore n'umugabo, nukuri bangendereye, n'abakozi b'Imana nubaha nkunda, cyane cyane baje kutubwira ingene Imana igira neza, ingene Imana ivyo yibwira kutubwira mu buzima bwacu ari byo vyiza kurusha twebwe abana b'abantu ico tuba twiyumvira. Rero nashaka tubahe ikaze batuganirize muri kiganiro cy'uno munsi. Nukuri Imana ibahezagire, ngwino tubane. Warubizi, 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 warubizi. Christ Life Center. Kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Mumeze neza. Yego turaho. Mwitonze cyane. Twatinye kamera mubangira au fil du temps turagarura image yiwacu. Yego nukuri mwisanzure, nagira mbanze ndabashimire. Mwakoze kuza kubana natwe mu kiganiro n'umunsi, nukuri Imana ibahezagire. Sinza ndabimenyera especially iyo ari umuryango wahagurukiye rimwe ukaza mu kiganiro. Rero imisi yose dutanguye ikiganiro twama dutangura dusenga twiragiza Imana ivyo tuza kuganira, ntaba ari twebwe ariko turongorwe n'Umwuka Wera. Rero nagira nsabe Francine adusengere. Karibu. Mana uri mu ijuru, data, kano kanya turaje imbere yawe Mwami. Nukuri ntaba ari twebwe ariko izina ryawe rihabwa icubahiro Mwami. Nukuri turasenze ngo aka kanya tuza kumara hano hantu tuze kuvuga Mana ivy'ubwami bw'ijuru, tuze kuvuga ivyo wadukoreye Mana, tuze kuvuga imbabazi zawe, tuze kuvuga ubuntu wadufukanye natwe Mwami, urukundo n'imbabazi nyinshi watugiriye Mwami. Hamwe n'ivyo abaza kuvyumva ikiganiro cacu kigira ico kibamariye Mwami, bagira ico bakuyemo kubw'inyungu z'ubwami bwawe Mwami. Ni mu izina yawe Yesu Kristo tubisenze tubyizeye, amen. Amen, amen. Murakoze cyane. Nashaka dutangure mwidondora, mugire abantu badukurikiye n'abazoturaba bo muri bo. Karibu. Okay, reka je ntangure. Yego. Nitwa Eric Marango, aba nubatse, ko twubakanye akabaru yari hafi yanje, dufise abana 4, turakunda Yesu. Amen. Yesu yatugiriye neza. Amen. Nayo mpamvu turi ngaha kugira ngo tushime ibyiza yadukoreye. Amen. Karibu. Nanje nitwa Francine Marango. Nkuko yabivuze turubakanye, hanyuma twari dufise abana 4. Imana yatugiriye neza ikaduha umugisha, nico gituma turi ngaha kugira ngo tubivuge kandi twamamaze ubwami bwayo. Amen, amen. Numva notangura kubabaza nti shaka kumenya iryo zina. mu mico yacu ntibimenyerewe yuko umuryango witwa izina rimwe. Nashaka umbwire especially Antwa Marango ni rya Eric
nashaka umbwire ngene wadeside gutora izina Marango. Twubakanye je nari mfise izina abavyeyi banyise nitwa Ndayishimiye. Yego. Urumva abana nabo uko bavuka twagenda tubita izina rya papa wabo. Hageze ahantu abana barambaza ati mama wowe kubera ko udafise izina ryacu. Yego. Urumva ndavuga nti bizoza n'umugabo arabinsaba. Ndavuga nti ntindira gatoyi igihe nicagera. Ariko numvise umenga ni vyiza ko twese twokwitirirwa izina rimwe turi bamwe tukaba bamwe nyene muri vyose mbese. Aho ni sawa. Numva ari ikintu antwa nticagoranye. Oya kuba no desida kubifata ntivyagoranye ahubwo hariho igihe nsanga navuze nk'ubunye bambarije nk'izina ryanje nkasanga sindarimenyera nkasanga navuze rya rindi urumva igiwanje nari nsangana canke mvuze nk'ikintu nkavuga nti jewe naka nsanga navuze nti jewe Ndayishimiye umugabo akaca anyibutsa ati burya urakimwe. Yego nibyo. Yego papa yahike umuntu kugira atora izina ryawe kubera iki ubwa mbere na mbere wabimusabye? Kubimusaba nashaka yuko twitirirwa umuryango umwe. Hari ikintu cigeze kuba tutari hafi y'umuhira, ndi ku kazi n'umudamu ari ku kazi. Ico gihe hari umwana yarakeneye gutaha, nta muntu yari hafi aja kumutora. Tubwira umwana wacu mukuru w'umukobwa ntiyari bwahindura izina aje gutora barumuna biwe kw'ishuri. Arababwira ati twe tuje gutora murumuna wanje aragwaye, ati none wowe urinda? Ati je ndi mukuru wiwe. Ati none tumenya gute n'amazina ntasa? Mugabo barumuna be baramubwira ati ya uyu ni sister wacu turavukana. Urumva ko byaciye biba ibintu birebire kandi ari mukuru wabo. Rero kugira izina rimwe tukitirirwa umuryango umwe hari byinshi bishobora gukemura. Murakoze cyane. Rero nashaka dutangure mumbwire mbega papa yahike mwatubwiye ko mukunda Imana mwakijijwe ryari? Ico ni ikibazo ciza cyane. Je narabonye Yesu akora mugabo nkamwirengagiza. Yarangiriye ibintu by'ibitangaza byinshi byatuma ico genda namwakira akambera umwami n'umukiza. Mugabo nkavuga nti reka mbe ndarindira. Yego. Reka mbe ndarindira. Hari n'isanganya yabaye ngira nimwaronka kanya muzoyimbazako. Yabaye mu 2000. Mugabo ico gihe yari nka revelation. Imana nyeretse ati jewe ndakiza, jewe ndarokora. Mu bantu bashika nka 30 bari muri bus twari turimo, nka 23 barapfuye, jewe ndarokoka. Abantu bose bambwiye ati Eric we ifoko wakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Mugabo sinari bwamwakire. Gushikaho hahera imyaka 13. Mvuga ni Yesu yarakoze ndabibona, mugabo ndacarindiriye, hari ikindi nkirindiriye cyo kumwakira. Harageraho rero mpura n'umufasha wanje. Yego. Duhuye ico gihe ndasenga mu Katolika nja kuri katedrale. Ico gihe nawe yari umukizwa asenga kuri Philadelphia. Yego. Mu bakizwa. Yego. Hama arambwira ati rero jewe ndumukizwa, wowe uri umukatolika, uzokwemera kubatizwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Nawe nico narindindire kirashitse. Nico narindindire kirashitse, sinadidinganya. Navuga nti jewe Yesu yankoreye byinshi, none ubunye ndamwakiriye nkaca ndamuronkamwo n'umufasha. Aho hari ryari? Aho hari mu 2014. Yego. Yego. Umva inyuma y'imyaka 14. Yego.
reka tuje kuri Francine twumve nawe Fara tubwire wakira umwami Yesu ryari? Jewe urugendo rwanje rw'agakiza ni urugendo rurerure, ni ukuri sinovuga ngo nakuze. Hari umu grande sœur mu rugo yarakijijwe, rero kuva nkiri umwana naragiye no muri Sunday school biya bya VBC n'ibiki bya gucyonye, narajayo umwanya munini malgré ko twara abakatolika mu rugo, ariko uyu mu grande sœur yari umukizwa. Donc kandi iyo eglise yari hafi yo mu rugo, hafi y'imuhira, ku buryo najayo kenshi. No mwigisha yayigisha Sunday school yarankunda cyane, urumva bikampa courage yo kujayo. So nkura mbese bimeze nka parallele, wasanga nagiye kugira ngo nkatolika nkabatizwa nkagira iki, ariko at the same time naraja no muri mu aporoti. Yego, hanyuma ndakura nzi ijambo ry'Imana mu buryo bwiyaguye, ariko muri jewe umva ko nari mfatiriwe n'abavyeyi ukundi mu bundi buryo. Yego, ku buryo nagiye gukizwa muri 2004 niho nakijijwe ndabatizwa, ariko urumva kuva nkiri umwana mutoyi nibuka narasengera muri eglise y'abakizwa umwanya munini. Yego. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ubuto bwanje bwari bugoye muri sanse yuko jewe navukanye n'abana mu muryango w'iwacu, twarabana 9 ariko twakuze turi 8. Nkaba ndi umwana wa 4, kandi abo 5 ba mbere bose bari abakobwa. Ariko jewe ngira 4 uwo dukurikirana yaransumba umwanya munini, ku buryo hariho gap nini. Yego. So abwana bwanje nkuko wabimbajije ntibwari bworoshe, nakuze ndakana gakubagana, ariko nyene mu buryo bwiza butameze nabi, kanyaruka mu bintu akerebutse, anyaruka mu bintu byinshi. Mama yarankunda cyane ico gihe, vraiment ndavyibuka, ngira ngo n'abantu bahanwa je sinarimo. Urumva nivyo ndakura. Uwo uraja kw'ishure, abo bakuru bawe kubera iki ubona hari gape nini? Uravuze ati mama yarankunda cyane, ni igiki cyakoreka ko mama gukunda cyane kurusha abo bandi bose? Bon, urumva iyo gape bakuru banje barutse n'ingoga, je nanje mera nk'uri inyuma gatoyi, ariko ntibanashoboye no kubandanya amashuri. Urumva muri ico gihe udashoboye kubandanya ishuri, ikindi kintu wacukora cari iki? Kwari kurongorwa. Urumva basi rero urumva bobo baja mu vyo kurongorwa, nanje nguma mu rugo, ariko ntivyari vyoroshe navyo nyene. Iyo bagiye niyo twasigaye, ivyari ibintu bitoroshe cane. Wowe urumva wacuja kw'ishure kwiga? Yego, je nagiye kwiga, ndaja kwiga ndabandanya. Urumva ko bo bari batabandanije, ariko muri uko kwiga nabona ingene donc malgré yuko bagiye kurongorwa n'iki, kenshi wasanga bagarutse mu rugo, urugo rutameze neza, urumva bahukanye donc umva ko bari 3. Umwe ngira baratanga amashifti, barakuranwa kugaruka mu rugo. Urumva umwe aje no munsi akamara iyo ndwi, uwundi ngira ngo
haci izindi ndwi zibiri canke zitatu wasanga uwundi yagarutse gutyo ugasanga umwe yazanye abana turi kumwe ngaho turamaranye ukwezi gushika naho bazomucura bakamusubiza mu rugo umva ntivyari vyoroshe. Ego rero jewe mu kubibona uko onye muri jewe naciye nubatse ikindi kintu muri jewe urumva mu kubabona ukuntu babayeho niki ndavuga nti finalma kurongorwa ntaco bimaze urumva nimba uzomara amezi 3 uri mu rugo ukamara izindi indwi zibiri muhira ndavuga ni wapi. Rero ico gihe je rero ncaniha muri jewe kubona yuko kuba ndi umwana icyumviro ca mbere numvise umenga nokora cari kubandanya ishuri urumva nibwo buhungiro mbese urumva ndavuga nti nukuri ivyo bavyiza jewe mbandanije ishuri kuko ngira niho honyene ntobaho muri ubwo buzima ndiko ndabona uretse ko nabo jewe bobo ubwabo bashobora kuba batabibona uko ngira ngo niko babibona bakabibona bisanzwe niko zubakwa ariko jewe muri jewe navuga nti siko zubakwa urumva ndavuga nti kugira ngo ibi bintu ndabice kure reka mfate iyindi nzira urumva mbandagiye mu ishuri ndaba umwana mwiza Imana iramfasha ndatora konkuru urumva ko ndabandanya ndatora na examen zo mu mwaka w'10 ndasubira narinzi yuko ngiye kubandanya ariko ico gihe hari amagume ku buryo ntabandanije birebire canja muri école technique de gestion y'Imutumba umva yoyo yari imyaka 3 ariko umva ko muri uko guhunga iyo myaka 3 yari igira kirahera nayo nyene yo kugira ngo mpeze abandi nabo bamaze kugira abana 2 3 4 urumva nanje turu yanje yari igezweho bari bandindiriye kugira ngo nzorongogwe ndavuga ni wapi ko nta ciza nabonyemo n'ukuri none ko ubonye narahunze ubu ndahejeje amashuri none nce ngiriki urumva nivyo mpejeje ikindi kintu next step kwari kugira ngo ncenja kuri university urumva aho hose mu rugo barambaza ati bite wewe uzorongorwa cyane ati kumenga ntacu uri kuribwira ndavuga ariko umva sinashobora kubabwira yuko ivyo mbona atari byiza muri je urumva sinashobora kubibabwira nkabwira ntirindira ntiharagira ngo none kumenga ya mashuri watubwira yaheze urumva shaka umugabo ku mutima nkavuga nti nukuri wapi uyu mugabo ntawo nimba nzogenda kurongorwa bikamera gutyo uwo mugabo ntawo nifuza. University yihejeje oya ndaja kuri university umva ngaho naciye ngenda no kuri university Dongozi yari yuguruye yari maze umwaka itanguye ndavuga nti kugira ngo simbe na hafi y'abavyeyi ifo ko nduga ruguru narumva nkaja kwiga hariya iyo dossier tuzobe tuyihejeje kandi hanyuma ndagenda marayo facilement 4 ans ndiyo urumva ndahejeje urumva ko cya kibazo kirongera kiragaruka umva ntikigeze gihagarara ariko urumva ko mpejeje step imwe y'amashavuga ati what is next nagira ndakubaza muri urwo rugendo rwose nta bantu baronka bakubaza ati none gafara nshaka kugushira mu rugo ntabo waronka abo bantu n'ukuri narabaronka cyane gose ariko muri jewe nari nayake resistance no kutagira attachement ku bantu kuko urumva ko plus ugira attachement ku muntu niko uba emporté urumva ndavuga nti numva umenga ni temporaire mbese atanguye n'ibintu biboneka nyene uvuga ati azohava saba n'irembo canke iki ikorosi ya mbere niyo nakata niruka bakayoberwa aho byahereye mama kambaza ati bite mwana
ati none ngaha warabuze dodora ati none wa wundi nabona biti byahiriye ntubyaragiye bakaza bumva yaragize mariage ahandi mama n'ukuri haragera ahantu n'ukuri biratangura biramurenketa kuko urumva ko yatureze ari umwe nk'umuvyeyi urumva aravuga ati none umwana ni gute yabaye iki urumva hasi ariko kubugwa neza bwiwe ntiyigeze yashaka kumforsa nta na gato aravuga ati nukuri byaramugora ariko akabura ukuntu abimbwira icyo gihe rero mpejeje universite ndamanuka urumva ko iby'ubwenge bwose ubwenge nari mfise ngira ngo numva umenga buraheze bwose bumva ma excuse yose numva ko yaraheze none ubu antuka nta doctora nari ngiye kwiga ati ubu hakurikira iki ndavyiyumvira mara umwanya muniniya n'ukuri bitanyoroheye n'ukuri ariko urumva ko muri ico gihe cyose naraja no gusenga urumva ariko mu gusenga kwiwanje hari ivyo nari narajanyeyo numva ntashaka ko wamenga ni nka bargain n'Imana nkavuga ni Imana ibi nivyo bindekere nivyiwanje harimwo no kutarongorwa urumva ivyo bavuga vyose nukuri numva kumenga numva rukuri ariko kiretse ico kintu navuga nti hariho package umuntu atanumwe nkorerako ari iwanje jenyene ndazi ukuntu nzoyijera mu bwenge bwiwanje de toute façon ubunye ndafise carrière ngira ntangure carrière ndashobora kuba financially stable urumva nta kintu na kimwe mbese nzoba nk'inteye nimba na mama yumva umenga ndamurambiye muri uwo mwanya kuba ndi mu rugo nshobora no kuzoja gupanga nkirihira nkiberaho nk'uko jewe ndavyumva jewe n'Imana nukuri ibindi byose nshobora kubikora ariko ivyo bonye numva umenga ntibirimo hari n'amakosa nagiye ndakora numva umenga nta no kwihana birimwo mbese kuko kuri jewe numva umenga kwari ukuri nashaka amba bitakugoye ubwira abantu badukurikira amakosa yahe wibaza ko ubunyene wagiye urakora nayahe icambere kwari kutumvira umuvyeyi nukuri ndazi yuko hagize ahantu ndamubabaza vraiment kandi cyane yaransengera ijoro n'umutaga akambwira ati mwana ndagusengera urenze ubona umuvyeyi akubwira gutyo nuko yabababaye ico cari cambere irindi kosa rindi noneho ryagiye kugara vyose nuko naciye mu kugira ngo ntihagire n'umuntu n'umwe azosubira kumbaza n'ikintu na kimwe naciye ndesida kuvyara urumva ca ndesida kuvyara kugira ngo umva d'abord mvyara nzi yuko uyo muntu tutari burongorane ico cari cambere wari ubizi nari ndabizi neza ko tutari burongorane hanyuma nkavuga nti n'uwundi musore wese azoshaka kundongora nzoba navyaye jewe sindi umukandidate urumva yego nk'ivyo vraiment n'amakosa nakoze mvyaye mama wewe bakuru banje barumiwe mama wewe aravuga ati ntituzi ivyo arimwo reka tumureke urumva so nashaka tugere aho uzanga kuko waraje ngaha muri Amerika aho ugera guhura na Eric
muri ya madecision yose wari warafashe ariko Eric umutima akawufata. Nashaka ko nzumbwire Eric yatubwiye ati twarahuye ati ndamubwira ati nawe arambwira ati urahinduka. Nashaka kumbwire first of all kugira uze ngaha muri iki gihugu byagenze gute, mbega wazananye n'umwana, uratubwiye ko wari ufise umwana? Ego ico gihe mbese urumva ko muri ivyo vyose numvise yuko naje muri jewe harageze ahantu numva umenga nosaba imbabazi Imana canke n'abavyeyi, ariko nkumva umenga naho ndabasaba imbabazi canke iki ntaco bya bindi bashaka ko nkora ntavyo nzokora. Urumva ndavuga nti mu bintu vyonyene vyo mfasha kugira ngo, kuko urumva ko si abavyeyi gusa n'abagenzi, urumva n'abantu tungana babanyi abo twakuranye bose urumva ko bari bafyaye sinzi nka 2 3 4 barongowe. Urumva numva umenga amajwi amaze kumbana menshi, ndavuga nti vyo bavyiza ahantu honyene nshobora kugenda kugira ngo aya majwi ndayazimye ni muri Amerika. Hariya barafise uburenganzira, nari mfise opportunité yo kuza bien sûr. Urumva suko naravyimvira ndavuga nti nshobora kujayo yego. So hariya abasingo mama nibo bemewe gusumba ahubwo. Urumva nta numwe azonjuja ngo sinarongowe. Urumva donc ibintu byose nifuza gukora hariya nzobikora atanu umuntu numwe, ariko ari ambaza canke ari inyuma yanje ambaza ati bite. Urumva ngira Imana mpagurukana umwana turazanana dushitse ngaho. Urumva ko muri ya migambi yose urumva ko jewe nari mfise, ariko Imana yagumye n'inyuma yanje, kuko muri ivyo vyose narimwo nari no kubigwamwo. Urumva nkapfa ntakiji donc ntihanye. Urumva njino ndibuka ijambo mama yigeze kumbwira umunsi umwe twicaranye, arambwira ati mwana nukuri ndabona yuko atacubuze mu bintu biboneka. Urumva mu buryo, mu bibereho urifise mbese umeze neza, ngo ariko ngo ari ikintu ubuze. Ndamubwira mama ico kintu mbuze ni iki? Ati urabuze umushinga ntahe, you are empty. Urumva ndamubwira nti jewe nukuri numva umenga nshaka kumuhoza, ariko muri jewe iryo jambo rirajamo riramfata, ariko sinariha agaciro muri uwo mwanya nyene. Basi urumva mu nyuma niho naciye nza njino aho nari impungiye ngira nabaye nka Nowa. Urumva muri ivyo amezi makeyi ariko nshitsi ino noneho muri kwa guhunga nshitsi ino numva ya emptiness noneho irabaye nyinshi gusumba. Urumva bwa bunyakamwe muri jewe. Ndavuga none cyari byose umwana turi kumwe, nta kintu na kimwe ndabura, donc nta kintu na kimwe kirahinduka muri vya bindi byose nari nje nkurikiye, ahubwo nabonye umenga byose bibaye ubusa. Urumva urumva basi haciye igihe gitoyi nukuri narafashe umwanya ndasenga ndafata umwanya muniniya ndisonzesha, ndavuga yari nka session yiwanje. Urumva navuga nti Imana naraguhunze mu buryo bwinshi bushobotse, ariko ndumva umenga hari ikindi kintu ushaka ko ntazi icyo ico ni. Mu nyuma nza numva ijwi rimbwiye yuko uti none wowe ko waje muri Amerika ushaka kwibako guhunga, je nta na hamwe mpungirwa.
urumva ndavuga nti bya bindi rero biriko birankomerana rero urumva ko uko nicira inzira nasanga inzira idashika urumva yari ifise aho ihereza urumva ashaka fois ko nicira inzira yari ifise aho ihereza bigasaba ko mfata iyindi urumva uravyumva iyo parcours yose nivyo fete ndavuga nti noneho mana ndaciye bugufi I surrender myself ungira ico ushaka urumva mu nyuma haciye igihe gitoyi uyu nawe baraje ariko ndibuka ko n'igihe yanambaza ati biti urashobora kumbera umufasha ntamubwiye nti ni ukuri umbabarire nta mwanya mfise ndamubwira nti nta mwanya mfise uko kose kwari ya self defense nyene kugira ngo numve yuko hari ahantu utakora ariko muri jewe nari narakubititswe donc Imana yari yaramaze kunshira ahantu basi urumva nashaka mbaze Eric igihe Fara yakubwira ati vraiment je nta mwanya mfise waciye warabanje urahagarika urabanza kandi uriyumvira ati mbega ndabigenze gute ndashaka utubwire ingene byagenze ariko ikibazo cyiza cyane nsubiye inyuma gato kuri background yanje je navutse mu muryango w'abakobwa nk'abandi umuhungu umwe kandi nari n'umuhererezi muri ico gihe urumva ko bashiki banje barantetesha hageraho bashiki banje n'abana babo nsanga ndabasumba gatoyi mugabo nkaba ndabarera ndabaraba ndabiyegereza cyane bivana ko numva ko nkunda abana cyane kandi na n'ubu ndacabakunda rero hageze yuko ndamubwira ntiwombera umufasha akambwira ati ibyo wonye sindabirimo ubonye je persiste ndasubira ndamubwira lo bien fondé gituma atoba ari wenyene kandi afise n'umwana naje numva uwo mwana no mubera umuvyeyi hama muri ivyo ngira byaratumye yiyumvira kandi arisubirako kuri iyo nyishu yari yampaye ubwa mbere Fara mu byo rero warahindutse urahindura ivyiyumviro uramwemerera yego mu byo wari witeze ubwo rugendo nukuri navuze nti muri ivyo byose nagiye ndacamo Imana yambereye Imana ntiyigeze inta naho jewe nari narayitaye mu majambo make kuko ivyo nakora ni donc numva umenga ni ku bwenge bw'iwanje ntiyigeze mbaza Imana kandi sinigeze niyumvira ngo mbega urugo rw'abantu bakijijwe rwomera gute rw'abantu bakunda Imana abantu bayubaha umva ko jewe nari mfise izo zindi example nyinshi zitameze neza ariko Imana yarimbikiye byinshi Imana yarimbikiye byinshi uyu unye ni the whole package amen kandi nizere yuko atibaza ko ndamubeshe kuko naranamushingiye intahe umunsi buke donc twaraye tugize mariage tugiye ngira ngo turi mu bantu bakeyi bagira mariage samedi dimanche bakaja gusenga nashaka naguciriyemo nashaka umbwire wamushingiye iyo ntayo y'ubuzima bwawe mumaze kugira mariage oya yaranzi je nari nzinanye n'abaniyese biwe abaniyese n'abandi bantu bo mu muryango wiwe twari tuzinanye nawe nyene tuzinanye ariko vyakure urumva ku buryo hariyo na vyinshi nibaza yuko yarazi bimwe urumva ariko donc yabona ivyo hanze ariko vyo mu mutima wanje ntavyo yarazi urumva nabimuganiriye vraiment ndicara hamwe ndamubwira n'igituma n'iki vyagucyonye niho nawe yambwiye ati nukuri ivyo uri kuriyumvira
nta nawe bisa n'ivyo jewe ndiko ndiyumvira urumva ati yego ushobora kuba warabaye muri ivyo canke ushobora kuba warabibonye ariko trust me, give me a chance. Gerageza. Urumva. Ego. Ariko urumva ko kugerageza naho nyene ntivyari byoroshe none ngiye nkasanga ni vya bindi nabonaga urumva ko byari guhava binanira gusubira inyuma. Urumva ko kameme aho onye niho nafatiye umwanya mutoyi kameme ndavuga nti oya ndeka ndabe me uko umunsi wagenda niko nabona ibiri muri we. Uko umunsi wagenda ni wabona yuko ati ahubwo nariheshe. Umva tutarabana taragira mariage. Uko twagendanye muri iyo minsi iyo kugendana nawe tutarashingiranira. Urumva nukuri naramubonyemo byinshi. Hariho ni byinshi na interpretamo muri sense yo kumenga ni mbega no ari donc arafise ukuntu ari ahagaciro cyane umugore. Urumva jewe nkaca kubera background yiwanje n'uvumenga ni over protection na abuse irimo donc ashaka kumva yuko umenga agufise ko ububasha control ariko nagiye gutahura mu nyuma yuko ari gukingira donc iciwe ategerezwa kugiproteja no kugiha agaciro ni kwa mezi ariko byaramfasha umwanya urumva byaramfasha umwanya kugira ngo ndabitahure urumva ko je nari mfise ama interpretation yiwanje ariko we siko byari bimeze muri we rero kandi rero sinihenze kuko n'ubu ni kwa mezi ivyiwa biha agaciro. Eric nashaka umbwire uhuye nk'umuntu nka Francine sinzi ko novyita yuko ari bikomere araza kutubwira turiko turarangiza ambwire kuko ubunye hari uko abibona atabibona kera. Nashaka umbwire ingene umuntu nk'uyo wamwitwara ko gute ni gute wamufasha muri urwo rugendo. Ico ni ikibazo ciza cane no cishura ngira ndaguha akarorero. Hari umwigisha mu ishuri yarafise abana bashika 200 muri iryo shure agira experience afata igipurizo bulon ibipurizo bingana n'abo bana uko bangana bari nka 20 yandikwa ko izina ry'umwana umwe wese ku gipurizo cyose aca biterera ngaho muri salle ya recreation abwira abana ati genda umwe wese atore igipurizo cyanditse ko izina ryiwe. Baragenda bariruka batora asanga atari we asubira agenda iminota nka 20 ahera atano mwana n'umwe araronka izina ryiwe. Carababwira ati rero kandabahe iyindi minota 5 ugende utore igipurizo icyayi cyo cyose ushikirako uco gitora hama uco soma ko izina ry'uwo mwana uco genda ukimuhe hama nawe uzocubona uwundi araje araguha iki wawe. No kuvuga yuko na happiness yarafise jewe ico namweretse ni si jewe nkeneye kuguha happiness nkeneye yuko wewe iwanje naho no yirondera gute sindayironka nawe we uri kurayirondera hirya ntayironka mugabo uronse iwanje ukayima nanje nkaronka iwawe nkayiguha tuba turonse inyishu ya happiness mu ruhande rumwe. Ndagusavye subire mu hantu aronse yiwawe arayinzanira nanje ndonse yiwe ndayimuzanira ujya mwanya nari kumara ndiko ndarondera iyiwanje byo mfata l'éternité muga nitayeho uwundi nkaraba happiness y'uwundi akaba ariyo mfocusingako nawe azoraba iyiwanje acha focusinga ku iyiwanje. Ako kantu so iyo yaradufashije cyane kumwereka yuko jewe ntarabe jewe nawe ntarabewe arabe uwundi arabe happiness y'uwundi hama tuzizane tuzishire hamwe twabanse.
urakoze cyane fara nashaka ndakugaruke ko waranganiriye warigeze kumbwira ati narigeze gushaka kwicira inzira ndagusabye abakunzi bawe rubizi babwira ko kantu inzira nabivuze kenshi izo zose nagiye ncamo zari inzira ziwanje kandi nta na hamwe zanshikanye ariko rero umunsi umwe umva ko ababyeyi bakuru banje abandi barambwira ni gute wewe urashaka umugabo uragira iki nkabwira nti hari abo ntahana inyishu kubwo kububaha canke sindabakomeretse ariko rero haragera ahantu nyene umunsi umwe nari nagiye muri eglise nagiye gusenga twari dufise igikorane c'aba jeune umupastori araho aca aratubwira ati ariko arayigisha nyene mu byingo ngene abantu bashaka n'iki aca aravuga ati yasi ukuntu anashyiramo n'inkuru gatoyi mu bintu by'inyigisho ya Bibiliya arambwira ati aratubwira twese ati none ndababaza ikintu kimwe ati hari itegeko rivuga yuko umuhungu ari waje gupropose umukobwa ati mwabakobwa muri ngaho ntimurindire yuko hazoza umuhungu abapropose gute namwe mutoshaka hari uwushimye mutogenda kumubaza nkuko namwe baza bakababaza uyu munsi rero bukeye nabane nukuri aho nankiye kumvira abavyeyi n'abandi bose uno munsi ndumvira pasiteri kweri basi ndaraba mu bantu bose aho hose ndumva umenga ikintu cyo kumva kiratanguye kuza kumva ko umenga nogamburuka ndagenda ku kazi hari umuhungu umwe twasengana muri groupe biblique twari dufise no ku kazi saa sita ntitwataha ndavuga nti uyu vraiment n'ukuri na jewe ayombera umugabo nawe urumva bya bindi rero pasiteri yambwira reka ndabishire mu ngiro ariko sinubahuka kuyumubwira mu maso muyandi kuko iyo mugenzo ntawo dufise iwacu ndagenda kuri email urumva twari dufise email ziri lokale z'abakozi ndagenda ndamwandikira nyene urumva ndandika gakete nandika agakete ndamubwira nti mwene data ni naragukunze urumva ndashiramo nyene byose nyene ko byo babyiza nyene nimba hari ico yombwira cyo kubakana niki ndarindira yuko azonyishura urabura ndarindira ko azonyishura ndabura nkamwicisha ko nkana telefone umva ko twari abantu basengera hamwe muri iyo cellule de prière ndarindi nkabona ntibasha ari irazimza canke bite ntiyabonye ibyo namwandikiye nimba email yagiye muri junk nimba byagenze gute ntabyo nzi nukuri kuva uyo munsi ndiyanka ndicuza igituma nabikora ndavuga ni pour une fois nari nemeye kumvira Imana none rabi bibaye ubundi ndabaye akamaramara urumva je muri jewe sinashobora kwimvira yuko atayibonye nabona umenga yabuze inyishu yangaye urumva yanse gusa kunyishura ariko nuko nubu ahubwo ngira nzava ndamuhamagara ndamubaze ntibite ati imere yanje nawe wigeze ubona ngize ukuri ubonye ko nubatse nawe ukaba wubatse timbwize ukuri n'ukuri hajya hose ntibigeze ubona imere yanje ko utize unyishura urumva ego n'ukuri urumva ko ntibyari byoroshe nariko ndabaza Eric ingene yabigenje kugira muri urwo rugendo mwari mufise ariko nashaka kumbwire rero ugeze mu rugo uko wabisanze mbese niko wari ubitegereza niko wavyiyumvira nukuri urakoze cyane icyo kintu imisi yose kandi n'Imana yo mu ijuru urabizi imisi yose mbonye ukuntu nubatse mpora nsaba Imana imbabazi
kuko umva mu majambo make ivyo nibwira urumva n'ivyo nabonesha amaso yanje nka kurya Bibiri itubwira yuko tudakwiye urumva tudakwiye kwishimikiza ivy'ubwenge bwacu mu bisanzwe niko vyari bitwiye kumera kuko Imana yoyo yari ifise ivyayo jewe nanje nkaba nari mfise ivyanje mbonesha amaso yanje urumva ni nka vya bindi kubwira ati ni mungerageze urumva ni mungerageze je ndi Imana ni mungerageze umva ko Imana ntigeze impa ngo mbone ko ari bibi ico gihe cyose navyanka urumva ariko mu gihe nemeye nkayumvira yaranyeretse yuko vya vyiyumviro vyose bwa bwenge bwanje bwose ivyo nibwira vyose bwari ubusa impa umugabo nukuri nkuko nabikubwiye imisi yose ndihana nkavuga ni Imana uzombabarire kubona nari naragize Imana akantu gatoyi donc mu majambo make ushoboye tuntu donc dukeyi hari ibindi je nishoboreye shobora kwikorera niki ariko vyose nasanze ari ubusa yo yifise the whole package ivyo ufise donc irabona ivyo mu mutima wawe ikakuzanira ivyo wewe ubukeneye ubukwiriye urumva rero nta na hamwe bihuriye nsubiye ku kibazo kuko jewe ku bwanje ahubwo I didn't deserve anything nothing nta na kimwe kuko urumva sinari nkiri inkumi ngo mvuge ngo ndagiye kurongorwa ngo ndacyari inkumi basi Imana impe kuri icyo kintu conyene cyuko ndavuye mu rugo ngo ndagiye kurongorwa urumva sinzi ngene no bivuga ariko nta kintu na kimwe vraiment nari nkwiye kugira umugabo nk'uwo mfise uno munsi urumva kandi ndabishima Imana nukuri Imana yashatse kumpinyuza iranyemeza ati ivyo wibwira nta nahamwe duhuriye n'ivyiyumviro vyanje watubwiye ko wari umuntu wigwana ko wari umukobwa afise akazi hari uyindi image societe iha abantu nk'abo nashaka umbwire ugeze mu rugo wabaye umugore nyabaki mu ntango ntivyanyoroheye ico kibazo turaza kukibaza na papa yahiki atubwire mu ntango ntivyari binyoroheye kuko urumva nari maze umwanya munini mfata ama decision yiwanje personnel urumva nshaka gukora ikintu nagikora kubera ndagishatse kugikora nta wundi muntu nakibaza urumva ngire approval yiwe gutyo canke tubigiranira inama rero iminsi ya mbere donc novuga nti vyarangoye kuko hari ivyo yambwira nkumva umenga ivyo sivyo nashaka urumva je numvaga umenga ndabishaka uko urumva nawe nkamubwira ubwiwe yaraciye bugufi kubwo guca bugufi kwiwe vyatumye nanje mfata iyo ritme mbese nkafatwa nkavuga nti mbega umugabo aca bugufi akanyumvira gute jewe ntomumvira urumva ni iki qu'est-ce que ça me coûte kugira ngo jewe ndamwumvire ko we ubwiwe anyumvira bitanamuremereye urumva ivyo rero nukuri yambere akarorero keza mu bintu vyinshi cane gose nico kirimwo urumva guca bugufi akanyumvira akanyumvisha akambwira ati bimeze uko ati ubona gute nanje mu nyuma mbese ndafatwa reka nawe atubwire ingene byari bimeze ko umuntu nka Fara yari novuga ko yari so independent yari umuntu amenyereye kwibako byagenze gute kugira muhure ku murongo umwe urakoze cyane guhura ku murongo umwe si ikintu coroshe na nuno munsi ntituranawuhura turacagerageza kuwuhurira ko mugabo si vyoroshe n'ibintu umuntu abuildinga du jour au lendemain n'abashaka ubwa mbere gushimira Imana kuri iyi ntahe atanze
si jewe nokubwira yuko ata experience novuga ngo nsumba abandi canke ata bumenyi nsumba abandi mu bijanye n'urugo. Kwa ico nokubwira nuko urugo rutari mu Imana nta karorero keza ushobora kurusangamo, kubera uvuze ati hari abantu b'incabwenge, ingo zirahari z'abantu b'incabwenge, mugabo atamana irimwo utubahiriza amategeko y'Imana. Kuko Imana yatubwiye ati wa mugabo we kunda umugore wawe, umugore nawe ubaha umugabo wawe. Rero ugize ubwenge hamugaca wongera ukaronka n'inyigisho y'Imana, no kuva yuko uba uri mu nzira yi perfect, itari perfect mugabo uriko uratanda uja mu nzira nziza. Yego, so ndashimira Imana cyane ko iyo ntayo ashoboye kuyishinga. Imana ihabwa icubahiro. Ya rero kugira ngo mvuge nti nimba twarahuza tumaze guhuza kuri ibyo yifuza canke naje ibyo nifuza, nkuko yabivuze ubwitonzi butangwa n'Imana. Imana imwiti wa mugabo we kunda umugore wawe. Muri urwo rukundo havamo byinshi, havamo kwihangana, wihanganye havamo ugushika ku ntumbero y'ikibazo ushaka. Yego, rero byose biva mu rukundo. Ukunze umugore wawe, umugore wawe arakubaha, umweretse intumbero nziza nkuko yabivuze at the end ati none je kubera iki no kwicisha bugufi. Kubera Imana atubwiye ati twebwe turi umutwe, nimba ari umutwe mu rugo akicisha bugufi, ni gute umugore yo yo atokumvira umugabo canke bakajana bakumva bimwe muri ibyo bibazo baba bafise. Uriko uravuga uko hariho ukungene ndashaka turulating n'ubuzima tubayemo. Hari ukungene societe ibonye umugabo yicisha bugufi umenga novuga ngo hariho n'amazina bamwita, ariko umenga aranaga ni kugayo cyangwa kuganzwa. Nashaka kutubwira ko ico kintu papa yahike uvuze ati naricishije bugufi, mbega ni gute umugabo yicisha bugufi na bidahwanye n'ivyo societe yo bibona hanze? Ego, turavye nk'ibyo bavuga ko incabwenge ihitamo isheme yayo, tugiye mu vyingo nka experience yiwanje, hari abavuga bati umugani w'igiswahili ngoma gushira mu kirundi ngo ubutigishijwe n'abavyeyi biwe yigishwa n'isi. Yes. Umuntu experience yiwanje narabaye mu bihugu bitandukanye imyaka itari miki, narabonye amasosiyete aha agaciro umugore, narabonye mu masosiyete umugore ataca avuze mu nzu, narabonye amasosiyete umugabo ashobora kugira ingo 3 4, mugabo abo bose nta Mana bashira imbere. Barashobora guhitamo, umugabo arashobora guhitamo ati je narabonye muri irya societe yuko ushobora gukandamiza umugore wiwanje, kandi agahitamo akagenda akayibamo akubaka uko abishatse. Mugabo utinya Imana, waramenye Imana, uravuga uti jewe nkurikiza ibyo Imana ishaka ku rugo. Urugo Imana yarugize institution ya mbere. Kwicisha bugufi, nicishije bugufi imbere y'Imana, imbere y'umuwo twubakanye. Rero kuvuga ngo kwicisha bugufi hari ababifata nk'uko uganjwe mu nzu umugabo iba ari ku neza y'umuryango wawe. Kandi nk'uko yabivuze nawe agarutse akasubiza umutima inyuma akavuga ati umugabo yicishije bugufi obovye omeme, umugabo asubira kuronka icubahiro ciwe, kubera ababonye yuko wewe wabanje kumwereka yuko wicishije bugufi.
hama nawe agaca yicisha bugufi mukagaruka ku cubahiro ciwawe umugabo akitwa umugabo umugore nawe akitwa umugore. Sinzi ko navyishuye nk'uko bavyemeye. Ego bram. Fara nashaka umbwire ubwo buzima warubayemo kiri umukobwa. Nashaka nari navuze mbega nibikomere wewe ubu nyene uri kurabiraba kuko Fara wa kera siwe Fara ubu. Nashaka tubwire wewe uri kurabiraba ubu nyene nibikomere ambara ibikomere ni gute umuntu akira ibikomere eske ni kintu kirimo kiriko urakira canke n'ibintu byaheze utubwire ni Imana yagukijije. Bon urumva mbega no bivuga gute muri hariyo context bavuga yuko ndeka tureke icongereza tuvuge ikirundi donc hari ivyo warakuze ubona urumva warakuze ubona mu rugo iwanyu canke muri society iwanyu bivanye n'ukuri burya ikintu cyose umuntu wese afite DNA yiwe donc yisangije ubwiwe n'Imana yiwe urumva ku buryo jewe na wewe dushobora no gukurana tukanavukana ibintu tubona bigatandukana na interpretation tubiha twese wowe ukabibona uku uwundi akabibona ukundi urumva kandi muri iyo façon donc uko tubibona niko binatwafecta différemment urumva bivanye n'ukuntu kwanza perception urumva yingene wabibonye na ningene bikwafecta urumva rero jewe nshobora no kuvuga nti peut-être n'abantu nabo tuvukana bashobora kubibona bakabona kumenga siko vyari bimeze urumva ariko jewe ubwanje niko nabibona urumva ku buryo numva umenga muri uko gukura nari mfise ibikomere nubakiye ko muri façon ibice bigusaba ugire self defense ukubaka impome mbese urumva izo mpome rero zari ivyo onye byo kwirukira muri amashuri n'iki vyagucyonye kwepa ibintu muri mafaçon yiwawe n'iki vyagucyonye ego novuga ko ari ibikomere kuko igikomere si kuvuga ngo urakomeretse gusa ariko mu mutima wiwawe haba hari ikintu kugira ngo urinde wubaka ikintu nuko muri wewe haba hari ikindi kintu cyabiteye urumva cyabitumye hanyuma ukagira ubwenge ubwo ntibibaze ko biza mu munota umwe urabibuildinga up uko umunsi ugenda urumva rero ugasanga ni ivyo bintu rero biza kuba projeté d'une autre façon urumva rero kubera atariwe yanabinteye personnellement urumva vyari vyoroshe yuko ndabikira n'ingoga uranyumva kuko ubwiwe ego namushira muri cadre y'abagabo ariko ubwiwe nta hore n'imwe yajuwe muri ivyo vyose urumva rero c'est vrai ko vyamfasha umwanya ariko wari umwanya wo kumenya ati ndi mubiki what kind of relation ndimo relation ya mariage yariyo urumva ku buryo uko umunsi wagenda niko bya bintu byose byagenda bihera nibyo akoze cyane nashaka ubu nyene hariho abantu baturaba bakavuga ati okay nanje society irandemereye ishaka ko nubaka haro n'ibintu umuntu baguma babaza saba ko gusa bishikira n'abahungu birabashikira abasore abantu society kabuguma bibabaza uzogira mariage ryari uzo babazi ibibazo vrama kandi kenshi usanga biremera abantu nashaka utubwire mbese umuntu yoba ariko arashikirwa n'ico kintu kikaba kimubangamiye ni gute yo vyitwara
icyo novuga ukuntu nabitahuye nshobora kuba nta nyishu ndende noba ndabifitiye ariko ni ukuri n'ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete y'iwacu kuko hariyo ibintu abantu novuga ngo abana canke bita abana kuko baba bageze gushaka imisore n'inkumi ariko ugasanga hari ibintu byinshi yumva umenga ntiyosabirako ntiyotolera urumva ya patience yaki ibyo yabonye canke ikakumva kumenga ivyo bintu byose hari ibintu aprefera mbese kuguma ari wenyene urumva ugiye kumubaza ikibazo ukamubaza ati bite kutararongora canke kutararongorwa ni ryari urumva aburi nyisha guha kuko wewe nta donc ikibazo ciwe wewe nturi nyishu yacu urumva ikibazo ciwe nturi nyishu yacu inyishu yonyene dufise kuko burya Bibiliya ni ikintu gikomeye cyane gose nasanze harimo ibibazo byose wibaza yuko ubo ufise biri muri Bibiliya nico gituma novuga nti ugeze kuri stade yose decision yose yumva ushaka aho ushaka gushika urumva uvuti ubunye n'icyo kibazo mbaje ati nshaka kurongora nshaka ni giki Imana ivuga ko kurongora canke kurongorwa urumva hanyuma maze kudekuvura ico kintu kuko ivyo wonye ntavyo nibajije uyo mwanya wose nataye iyo navyibaza muri iyo sanse nari kuronka inyishu kuko Bibiliya iri ngaho urumva maze kucibaza ukaja muri Bibiliya ukaraba ico Imana bigusabako ukavuga ati Imana ndakwinginze jewe ndifuza kurongorwa ndifuza umugabo canke ndifuza umugore ariko urugo nshaka ni rwa rundi wewe wa buildings washizeho nka fondation urumva hanyuma iyo kuko hariyo byinshi usanga turiko turaraba nkaraba umuntu w'amataye nkaraba umuntu nane afise w'inzobe yirabura fise physique muremure mugufi urumva ariko ivyo byose birahera urumva birashobora guhera kuko ni nka vya bindi uvuga uti ndashaka umutunzi ushobora kurara uno musuri umukene uje ukavyukura umutunzi none wa undi wanse ko yari umukene ejo ugasangana umutunzi uzosubira kandi kumubwira ngo nagukunze urumva nivyo ariko nk'ubwo butunzi Imana ishatse kububaha izobubahera rimwe urumva wowe ukavuga uti Imana jewe ndashaka umugabo umugore wewe wumva yuko ankwiye kandi ivyo bibazo byose abantu bose bari ko barambaza nta nyishu babifitiye urumva ndakwinginze wewe ubanumisha ayo majwi hanyuma umwigi wawe amen amen ariko menga arafashitwe hari ico ushaka kongerako yego Imana niyo nyisho ibibazo byacu byose yiba ari by'urugo yiba ari by'ubutunzi yiba ari by'amagara dushize Imana imbere tukayereka umutwaro wacu ejo hirya ejo umwaka 5 10 irishura amen Imana irishura ku masengesho amen amen numva umenga nari mfise ibibazo byinshi kuri Fara ariko ndashaka umbwire Fara umuntu uno munsi ariko ariyumvira ati narahemutse ntaco maze ndumufiyemere naravyariye muhira ntaco ncera nashaka umubwire ingene Imana igira neza ingene Imana ibimubikiye vyinshi ataba nazi yuko ibintu bishobora guhinduka yego nukuri uwo muntu wese yoba afise ivyiyumviro ashobora kuba atafise nk'ivyo nari mfise canke ashobora kuba atarafise ibibazo nari mfise ariko nk'abo bantu bose donc vyitwa yuko ari aba single mother
canke n'aba single fathers barahari urumva it's never too late for God to do good for you and to you urumva nukuri ni twebwe tuba turi kure yayo nta munsi n'umwe Imana iba kure yacu ni twebwe tuyigize inyuma tukaba kure yayo urumva muri ivyo bintu byose uba wisanzemwo mu buryo bumwe canke ubundi urumva ukaca usangwa umenga ngo niyakire ntavyo kwiyakira birimwo Imana ifise donc imbabazi zayo ngo zamari nshasha ku munsi ni nka kujya uvyuka ibaze uwaryamye usinzira ukavyuka ugasanga kuri uvyutse ikintu ca mbere uvyukira ko ugasanga ni breakfast ya grave iteguye neza ige niyo mbabazi zayo iminsi yose utaranibrosa yoyo ibya yaziteguye imbabazi zayo ariko icyo bisaba niki bisaba ko uzisaba kugira ngo iziguhe yo iba yaziteguye ibisaba ko uzisaba izo mbabazi zawe kugira ngo kandi icyo yakubabariye kuno munsi n'ejo donc ejo hazoba hari izindi mbabazi ntubibaze ngo ziri buri buheru no munsi ngo biraheze urumva nivyo bya bindi byo kwiyakira ofete ngo vyaheze nukuri ngo nukuri ngo umunyavyaha wa mbere nta Imana no kumbona ntimwe ahubwo yaje kubera twebwe nyene kubera wewe naje n'undi wari we wese afise ivyo bibazo ntiyaje kubw'abagororotsi yaje kubw'abo bantu bose bafise ivyo bibazo ati nimuze kugira ngo je ndabaruhure urumva nimwiyakire kirazira kwiyakira ahubwo hakuja kure y'Imana kuko hajya ni habi cyane gusumba urumva kuko umunsi wegereza niko sinovuga byinshi ariko ucusa donc ukugenda kure y'Imana ni kuja no mu bibi ariko byo bavyiza ahubwo ukagaruka kuri yo ukayisaba Imana donc ivya mbere biba donc ivya kera ngo biba biheze ngo itangura ibindi bishasha none hari n'umwe nsumba urugo nta nkumi nsumba urugo rwiza hari umugenzi wanje yamambwira ngo Imana igutindije ngo iragutegera I know right nukuri twebwe no muri mende twari dufise n'abantu benshi baza kuturaba atari uko donc bisanzwe abantu b'abagenzi twabakiriye n'iki vya gutyonye munyu mugasanga baraje batubwiye ati naraje iwanyu ndifuza kuzogira urugo nk'urw'iwanyu hari ikintu twakoze nta kintu na kimwe twakoze ni ati nukuri turababona tukumva turishimye umva ko Imana ntayidakora yaragutegeye ego byinshi cyane nukuri Imana ishimwe sinzi ko hari icyo ndakunda iyo mpejeje ikiganiro kubaza abantu nashaka umbwire hari icyo wumva ufise wobwira papa yahite duhetse turangiza ikiganiro biba byinshi ubona ko bihenze nukuri arabizi ko ndamukunda kandi ndamushimira Imana nagira ndamubwire ijambo navuze umunsi wa mbere donc umunsi wa mbere tuvuye muri mariage bukeye dimanche nashinze intahe ndibuka ijambo navuze nti Eric n'umugabo mwiza in and out imbere n'inyuma urumva ivyo arabizi kandi imisi yose naba nabikubwira none nabibwira abantu ntabikubwira urumva nukuri ndamwishimira kandi ndamushimira Imana ko yamumpaye saba nuko ibandanye dukomeza muri urwo rukundo no kumvikana no guca bugufi no kubera abandi akarorero amen Eric hari ico kongerako kuvyavuze canke nawe ushaka kumubwira
Yego nashaka ndagushimire ko wanyakiriye uko ndi ukambera umufasha ukemera nkakubera umugabo. Imana ibiguhezagirire. Amen, amen. Yego kandi ico nashaka kongera ko nuko kugira ngo mwumve ko muri ko muraja mu ntumbero y'urugo rwiza. Icambere n'urukundo. Ikindi ca kabiri n'amasengesho. Mukicarana mugasenga. Ntihagire umugore avuga ngo ndasengeye umugabo cyangwa umugabo avuga ngo ndasengeye umugore. Twese tugasenga tukicara mu nzu tugafata umwanya w'amasengesho. Tugasenga tugasangira imeza tugasangira igitabo c'Imana tugasoma hamwe buri munsi. Ivyo bituma twegera urukundo rw'Imana. Amen. Murakoze cyane. Nibutsa abadukurikiranye yuko Eric yavuze yuko Imana yamukoreye igitangaza, yamukijije urupfu muri 2000. Ivyo bintu nimuvyibagire, arafise n'igitabo. Bantu b'Imana tuzomuhamagara adushingire intahe. Ni intahe nini ikomeye Imana ishobora kuzura mu bantu. Bari abantu bangahe ga papa Eric? Bisi yarimwe abantu bashika kuri 40, hama abashoboye kuba bararokotse abapfuye abapfuye bashika kuri 23. Hama barokotse barashika nk'abo 15 naje ndimo. Nibatse yuko intahe bayumvise abantu abakunzi bawe warubizi. Papa Eric nimwamubona agarutse muzomenye yuko aje kuvuga ingene Imana izura. Rero nagira mfata no mwanya ndabashimire. Mwakoze, Imana ibahezagire, Imana yongere urukundo mu muryango wanyu, mubandanye mukundana n'abandi babigireko nkuko basanzwe babigirako. Nukuri ndabibashimiye gose, ntabwo ndabifata nk'ibisanzwe iyo abantu baretse ivyabo, especially umuryango ugahaguruka ukaza mu kiganiro. Nukuri ndabibashimiye, Imana ibahezagire kandi je ndabakunda. Ego, thank you so much. Abaduteze amatwi, abadukurikiranye nukuri mwumvise ko ari nawe ikomeye cyane. Twize twese from Imana irashobora kandi guhindura ibyo twibwira nk'abana b'abantu, Imana ikaguha ibindi uko ibintu ibibona yoyo. Nukuri Imana mu Mana hari ingo nziza, ingo zisa ubuzima, ingo zisa umunezero. Nukuri ndabasavye ikiganiro kibahindure nabo vyoba bitariko biragenda neza. Nukuri Imana ibahindurire ibigende neza mu izina rya Yesu Kristo. Haba ingo zikomeye, ingo zitinya Imana, ingo zibera akarorero abandi. Ikindi naco nababwiye, iyo Imana igutindije iragutegera. Ako kantu nimuzokigere mukibagira. Rero mwakoze abantu mwadukurikiranye, abazodukurikirana nukuri Imana ibahezagire. Aha dukorera ni muri CRC, tukaba turi Phoenix muri Arizona. Murashobora gukurikirana ibiganiro vyacu, turafise imisi yose praise and worship yamiba imisi yose kwa gatanu kuva igihe c'isaha 2 z'ijoro gushika midnight. Tugaterana imisi yose kwa Mungu kuva saa 4 n'igice gushika 1 PM. Nukuri kaze tubane. Abari mu ma state ya kure murashobora kuca kuri YouTube channel canke kuri Facebook mukaraba kuri CRC. Jewe nabateguriye kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze. Hama hariho abantu baba bari inyuma behind the cameras, ni production yitwa Liani Media. Nukuri mubarondere, bakora ibintu vy'ama video, ama audio, ama photo, batanga service nziza. Murabona ama image abari muri warubizi. Nukuri nabantu nabizigirwa niko nobita. Rero mubarondere, aba bakeneye bazonceko. Imana ibahezagire, ndabakunda. Ciao ciao. What do you mean?